ego ego urakoze oya jewe ntuze iki gitabo naragisomye kandi nari mfise igishika cyo kugisoma kuko nashaka gutahura kumva iki gitabo ibirimo bishasha na cane cane ndavye umwanya canditswemwo kuko n'umwanya ugoye n'umwanya uhambaye hari impari hariho bapfungiwe urwo rubanza rw'iyicwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kandi bapfunzwe mu buryo butangaje mu buryo bubi cane ku vy'ukuri ntawo bideha ni harimo akarenganyo kadasanzwe kuko buriya urubanza mwene rujya kugira ngo rugaruke nuko haba hariho ikintu gishasha abacamanza baronse ni hamwe bavuze bati turatoye inzandiko canke turatoye ivyemeza vy'ingene abamwishe babiteguye canke turatoye amadene abamukozeko eka ibintu bifashe nk'ivyo kuko urwo rubanza rusanzwe rwaracitse kera mu myaka ya 97 hanyuma ikindi je nari niteze muri iki gitabo nari niteze kubona ivyerekeye abateguye canke abatumye ubwo bwicanyi buba haravuzwe muri opinion y'abarundi akatari gake bavuga bati ubu bwicanyi mwene ubu ntibwari gushobora kuba hatarimo umukuru w'igihugu Petero Buyoya ico nari niteze yuko umuntu acaronka inyishu asomye kino gitabo mugana honyene ntayo narose kuko nasanze General Rugigana avuga Buyoya yuko bahuriye ahantu gusangira umengo Noeli mu rugo rw'umushikiranganje wa mbere Sylvia Kinigi hanyuma bakayaga hanyuma rero ufatiye ku byo bayaze ahamubwiye ati waratomboye kubona wararokotse akamubwira ati mbega none ni kubera iki wajana umukuru w'igihugu mwikambi akagira ico avuze ati je nibaza yuko wihenze yari vyavanye n'ubuto wari ufise ati ni erreur de jeunesse nibaza ivyo umuntu uko atoca bifatira ko mu bintu vyitwa penal criminel kugira ngo avuga ati Buyoya ari mu bantu batumye ubu bwicanyi bwakorewe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye buba ikindi kintu nari mfise inyota y'ukwibaza yuko sanga kiri muri kino gitabo ni ingene wacanditse yerekana avuga ivyabaye imbere yuko Melchior Ndadaye atorwa kuba umukuru w'igihugu kuko kiriya gihe benshi twarabibonye je nari muto mugana nabibonye hariho ugushamirana nkaho hatari ugushamirana kuboneka basi mu majambo hariho uguterana amajambo vyari bitangaje ku buryo bw'uko abantu benshi bari umwe wese yaca yumva ahahagaze umwe wese yaca yumva yuko ari mu barenganije abandi canke yoba ari mu barenganijwe kuko ndibuka yuko nk'abaforodebo bariko barabona abajandarume kuko harageze igihe baja gukingira umutekano imbere y'amatora babwiye bati ibyo mufise n'ibikotikoti hinge dushike ku butegetsi tuzobasusurutsa n'ibindi ubwo bwoba rero bwari buhari muri iyo minsi nibaza yuko bukwiye kwigwa abo bazoshobora kwandika bakatwereka ico bwavako naho bwagarukira bakatwereka yuko n'uruhara bwoba bwarakoze mu kugira ngo abasirikare haba akagwi k'abasirikare bashikaho bagandagura umukuru w'igihugu kuko nk'uko atari bake bavyibuka umukuru w'igihugu Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa kabiri inyuma y'umushikiranganje wa mbere umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mugabo ukunge n'abantu bifashe ntibifashe kumwe 61 uko abanyagihugu bifashe siko bifashe
umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye agandaguwe. Ivyo nkibaza yuko ari ingaruka z'inyigisho na cane cane amajambo canke ubwoba bwari mu migwi itandukanye y'abanyagihugu. Hanyuma rero jewe sinaronse akaryo ko kugenda kumviza ikiganiro muri yerube ku mvo z'akazi. Iyo nkahaba nibaza yuko ibibazo jewe nari kubaza vyari ibibazo bishika nka 3 canke 4. Ikibazo ca mbere cari ico kubaza ivyerekeye igituma canke ingene vyagenze kubona Lieutenant Rugigana bamurungika muri mission akabona yuko bamuhenze canke bamuhemukiye abo bari kujana, hanyuma akabona yuko bagiye ahubwo aherekejwe n'abamuhama bagenda abapuciste bo muri parano muri Brende. Hanyuma mugabo ashitseyo akagwana, yamara kugwana akabura bamutabara, hanyuma abonye ararokotse ico gihe ingingo afata ikaba kujana umukuru w'igihugu hahandi nyene yasiga abamaze kuboneka yuko bahemutse, bamwe bamurungika kuri mission itumvikana idatomoye, babandi banse kuza kumutabara akaba ari bacashira umukuru w'igihugu. Ivyo bintu numva umengo birakwiye gusigurwa cane. Ikindi naco nuko muriko murasoma kino gitabo urabona nk'umuntu yitwa Mushwabure, kapitene Mushwabure niwe yarajejwe gukingira umukuru w'igihugu ya garde rapproché, niwe bari kumwe. Hanyuma aramuvuga akavuga yuko yasanze bari kumwe na Ndadaye yamaze no kumwambika umwambaro, mugabo Mushwabure ntusubira kumubona ahantu na hamwe. Birakwiye cane yuko Mushwabure umuntu amenya ingene yifashe, ico yakoze n'ingene vyagenze. Ikindi nivyerekeye Niyibizi rero Major Niyibizi arakomeye cane muri kino kintu kuko Niyibizi biraboneka yuko ibintu vyinshi vyabereye muri Kamuha aho yatwara, mugabo Rugigana aravuga yuko ngo Niyibizi yari yafashwe mpiri, mugabo akongera akavuga yuko ari witwa Bugegene wewe yaciye nahunga, mugabo Niyibizi ntiyigeze ahunga. Niyibizi nta resistance yagize, Niyibizi ntiyakubiswe, Niyibizi ntiyarashwe ngo bamukire bati turamukuyemwo aratugokera twankiye. Hanyuma mugabo uri uraraba ngene ntuzenye Rugigana amwandika ashaka kumwambika izera nk'uko umengo wewe nta kintu na kimwe azi. Hanyuma hariho rero ibindi bibazo bikomeye cane mbona biguma bigaruka. Hariho n'ikibazo cerekeye intara, kuko uri kuraraba sinaharuye incuro avuga intara ya Bururi, akavuga yuko Bururi ari abanyabururi babikoze. Ivyo niko twakuze tuvyumva, niko twama tuvyumva. Mugabo rero ukaraba ukabona yuko harimwo akantu ko kurenza urugero. Uri kuraraba nk'umuntu yandika akandika ati kw'urupapuro rw'110 ati umukuru w'igihugu Buyoya mu gukorera ikibi abo ofisiye bari bahambaye batava mu ntara ya Bururi, umwe yitwa Twagiramungu yamugize umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, uwundi yitwa Ndayirukiye amugira mwengo umuhanuzi mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu, mu nyuma umengo yarabaye n'umushikiranganji wo kwivuna abansi. Ivyo agafata yuko kwari ukubakorera ikibi. Hanyuma akanavuga yuko mu bisanzwe utari umunyabururi utashobora kwinjira igisirikare. Ibi bintu mugabo akavuga yuko umwe wese yinjira ari umuparenye. Uwundi mwanya akavuga ati burya abanyabururi bari bafise imvune, igikomere c'ivyabaye 72, 71, 72 aho batata n'abanyamuramvya. Akongera akanavuga ivyerekeye ingene ntuzenye abanyabururi n'igihe waburi ukiri kuriga muri iskamu wabuzi yuko wewe utari umunyabururi uzokorera ruguru. Ibi byose umengo ni ibintu bito bito ku buryo bw'uko nk'umuntu none
we winjiye mu gisirikare wewe wogorwa kugeza n'imyaka mirongo wanakivuyemwo, wumva yuko ugifise inyota yuko wakoreye i Bujumbura bambe wakoreye mu ntara mu gihe abave Bururi bariko bakorera i Bujumbura, kuko nibaza yuko abasirikare ntibigira mu gisirikare kugira ngo baje begere ahari ubutambiro canke ahari ibirabo vyiza, bajanwa n'umutima wo gukunda igihugu, wo gukingira imbibe z'igihugu. Je nibaza yuko vyari ivyo, bikaba bitari ivyo, baba abanyabururi baba batabanyabururi bose baraduhenze baca baja hamwe. Hanyuma hariho ibindi navyo mbona nk'iyo banozenye muri témoignage ya Rugigana uri kurumviriza, nibaza yuko atari jewe jenyene navyibagije uca utangara. Je ndabifata kubera je nanje narahunze, kandi ndazi n'abandi bahunze nk'uku. Iyo uhamwa ibituma uhunga n'ingene uhunga n'ingene wifata, hanyuma akavuga ati jewe naraburabujwe ndahamwa ndarungikwa muri Mali, mvuye muri Mali ndagaruka barananyima n'inkoho, buke barantera, hagaca haboneka inkoho ngo yitwa Merci Nyangoma yari yaratoye akaba ariyo imukiza. Ivyo vyose nta nuwo biharira, mugabo igitangaje n'ingene bayaze n'abantu bariko baramurasa, bamuhakije, mbere hariho nabo yagemye bagaterana amajambo, ibinye ukamengo n'ibintu harimwo no kuryosha igitabo, kuko buriya hariho ibintu uri kurasoma ucumengo harimo no kuryosha igitabo. Hanyuma rero ibindi je ndabonye muri kino gitabo nuko harimwo ibintu womengo harimwo ntuzenye nko kwihuta, ugasanga harimwo ibintu vyinshi bigaruka basubiramwo, bimwe bita remplissage de page, bigira abanyeshuri bariko bandika igitabo cyo guheza kugira ngo bironkere diplome, ukabona umengo hariho ibintu vyinshi biguma bigaruka. Rero nibaza yuko iki gitabo gihakwa no guteranya abarundi, kuko uri kuraraba bamwe n'abandi ukuntu bibaza ibibazo bibaza, nta muco nta kuri turiko turumvamwo ku vyabaye, kuko nkuko nariko ndabivuga ibibazo bitari bike uyu yari gushikiriza yari kwishurako mbona atabirimwo. Hariho n'ikintu avuga nk'ivyerekeye igisirikare c'u Burundi. Buriya hariho abacigutse baracigura cane. Jewe mva muri komine Mugamba ahantu nja atamuhana n'umwe utarimwo umusirikare mutoya canke ntuzenye ba sous-officier mutomboye mwarateye imbere mwama musanga mufise umusuz-officier. Ivyo uko nyene vyari bimeze niko wasanga biri mu makomine ahantu Rubibe na Mugamba, muga atari mu ntara ya Mugamba, babe mu ntara ya Bururi, aho ni Mukike, aho ni Muhuta, aho ni Mugongomanga, izi za Gisozi, izi za Bisoro, izi za henshi. Ibi rero nibaza nta rusasuma rwigeze ruba ngo bamenye ngo hariho abinjiye canke ababujijwe kwinjira mu gisirikare. Ikintu nabonye nuko navuga nawe nyati hariho ibigaragara yuko igisirikare c'u Burundi gifitaniye uko cari cubatse bifitaniye isano n'imvune zabaye muri 71 aho abanyabururi n'abanyamuramvya batata. Hanyuma ivyo ukabona yuko atakuri kurimo, kuko benshi turabazi abasoda bato bato, kandi nibaza yuko kuba nk'umunyamugamba ari bambe ntuzenye ari major canke ari kapitene, hanyuma ugasanga umushikiranganji yava ivyanda canke ava mu Rutovu canke ava hariya mu ntuzenye muri mbega iyindi komine bavuze ni Matana. Nibaza yuko ata kintu kininiya vyahindura.
ugasanga hariho n'ivyiyumviro bica bigaruka kwerekana, hariho wigeze kubivuga ati uyu muntu arafise ikibazo cerekeye amacakubiri y'intara, hariho nk'ahantu avuga ati buriya na Germaine iyo yankana ugiye kumuraba n'amapromosiyo yagiye aronka nuko amamoko yiwe ari umunyamugamba, yagiye kuba mu Ryansoro avuye mu mugamba. Je nibaza ivyo yuko ari ibintu bitoya, naho vyoshika ugasanga umwe yarimutse yagiye ahandi, none ni ukuvuga rero urumva umuntu wese yo ataba afise akanyabururi mu maraso yiwe yuko ata kintu na kimwe yashobora gukora mu gisirikare c'u Burundi. Hanyuma rero mu kurangiza nashaka kongera kuvuga yuko kino gitabo kiriko kiratara impari, kandi kije mu gihe hari hasanzwe hari impari zerekeye ukuri n'ubutungane, na cane cane ubu butungane buriko bukoreshwa n'iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Iyi ntwaro rero igitangaje jewe cananteye umwikomo nk'abandi, ikantera ibibazo, ni ingene Rugigana yahunze agira yicwe n'ubwo butegetsi, mbere ivyo nta nica nabivuga ko. Hanyuma agehejeye kwandika igitabo, abantu ba mbere ashira ico gitabo bakaba abaserukira iyo ntwaro ya CNDD-FDD mu gihugu c'Ububirigi. Ivyo ngira ngo abatari bake barashobora guca bagira ico bibagije, nkuko benshi bavyibagije, mugabo je nibaza yuko ivyo vyose ari ibintu abantu bakwiye kuganira kandi bakwiye kwitondera, ntihagire abantu bazosanga bariko baratoneka abandi canke bariko baratuma ivyo bashikiriza ha gutanga umuti, ahubwo bije kongereza ibibazo bindi. Jewe naho nashaka kugarukiriza, murakoze.